camuzaniye kwibagira ico yavuganye n'Imana, ico yavuganye n'Imana ubwiwe, nico yavuganye na se yavuganye n'Imana. Aracibagira. Imana ikurinde kwibagira. Imana yo mwijuru ikurinde kwibagira. Mwarimwe, Imana ikurinde kwibagira ivyo tubwiye ngaha, ntuzu vyibagira. Ubivugiye ngaha tuvyumva. Imana ikurinde kuvyibagira. Salomo adibama muri iyo mihezagiro ayizungetamwo, yatubu isi yose y'abagore noshobora kwirongora azanamwo n'abazomucisha gatwe. Imana itubabarire. Kandi Salomo azana abo banyamahanga kazi, yabona ko ari bisanzwe, yabona ko ari bisanzwe. Agira ati none umugore azunsubiza inyuma gute? Umugore bizogenda ndamufise ko ububasha, ico ndesize nico nyene, none umugore azonsubiza inyuma gute? Muntu w'Imana, ntiwibaze yuko ikizogusubiza inyuma ari uwo musozi ubona kije kimeze nka kisatani nyene. Sico haba na gato, sico. Ahubwo kizoza kigiciye bugufi, mbere ugifise ko n'ububasha. Ikinyamahanga nico cyose kikwibagiza ico wavuganye n'Imana, ico cyose ni kinyamahanga. Kandi ntikizoza cyatsa amatara kikumenyesha ngo ndaje, oyaye ntikizoza. Kuko Salomo ntiyari uwo gupfa kwibagira ivyo bintu, ntiyari uwo gupfa kwibagira mu vy'ukuri. Nawe ugeze aho ntiwari gupfa kwibagira uwakugabiye Imana yaguhaye, ntiwari gupfa kwibagira. Ariko akayombekere atangura kwemera ngo Bibiri yivuga ngo ageze mu busaza intege nke zimubaye ko gatoya, babagore b'abanyamahangakazi baba babibonye ko agiye mu ntege nke gato, cabatangura kumusaba ngo abubakire aho gusengera Imana zabo ziyo bavuye, ngo barazikumbuye. Ntibaja mubwira ati Salomo hebe iyo Mana. Ati none twebwe twigiriye kwisengera, wewe ukigumira ngaho, ikibazo kiri he? Nta kibazo kihari. Salomo, subira dusomere hamwe waherako, kuko ngoma mpere kuri iryo imbere yuko mbandanye, kuko ivyo mvuga biri hirya gato ivyo shaka guhagararako, ariko ngomba ninabishikira utahure iyo twahereye hamwe. Wahera kuri 11, uhere kuri 11 gushika kuri 13. Subiriramo wumve Salomo aho yarageze. Uhoraho arakira Salomo. 11. Anzo hagararaho. Uhoraho arakira Salomo. Ingorane ziratanguye. Shengero ry'Imana, wirinde kurakirwa n'Imana, kuko ni warakirwa n'Imana nakaga kazoba kakujeko. Uhoraho, soma. Uhoraho arakira Salomo. Nico catumye Uhoraho abarira Salomo ati ko wakoze ivyo, ntiwitondere isezerano ryanje n'amabwirizwa yanje nakugeze, sinzogera ntagushikuye ubwami nkaboha umusavyi wawe. Mugabo sinzobikora ku ngoma yawe ku bwa so Dawidi, ariko nzobushikura umwana wawe. Nawe nyene sinzomushikura ubwami bwose, ariko nzomusigariza umuryango umwe ku bwa Dawidi umusavyi wanje no ku bwa Yerusalemu natoranije. Amen. Haleluya. Haleluya.
niho ngomba kugaruka aha nyene aha ngo ko wibagiye sinzogena ntagushikuye ubwami ati ariko sinzobushikura wewe, nzobushikura umwana wawe. Sinzobushikura wewe, nzobushikura umwana wawe. Nukuvuga yuko Salomo ingorane zari zitanguye n'Imana, kubera ko Salomo yaciye ntiyahereje kubaka ibicaniro gusa byabo bagore, ahubwo iherezo yaruhiye nawe nyene kujayo gusengerayo. Sinzobushikura wewe, nzobushikura umwana wawe. Ndasabye aho hantu muhagumye, nzobikora kuko nabivuze ndi Imana, nzobikora. Ko wanse ukankiriza, nzobikora. Imana ikurinde kugushikura ubwami yaguhaye mu izina rya Yesu. Imana ikurinde muntu w'Imana gushikugwa ubwami imihezagiro wahawe n'Imana kubera gusamara. Cyo nyene kiri impande yawe gito, abo nyene bari impande yawe si byinshi bizotuma si biboneka cyane. Ushobora kuba ufise abo mujana mudafise objectif imwe, mudafise intumbero imwe, mudafise amarango atera hamwe, kandi mu by'ukuri ntacyo bivuze, ntacyo bitwaye. Kuko burya aha twese turafise abagenzi badakijijwe. None ndabeshe ugira imiryango yacu ikijijwe yose? Ntikijijwe yose, ariko turabana, turafashanya, kandi nibisanzwe. Nkuko no kuri Salomo byari bisanzwe, umugore wiwe byari bisanzwe, abagore biwe byari bisanzwe. Bantu b'Imana, ngo sinzi ubaciye umugani ngo aho uteretse igisabo ntuhatera ibuye, aho ubitsa amagi urahitwararika. Agakiza ufise umenye ko ari amagi utegerezwa kwitwararika. Nimbuzi yuko amagi nk'ubu noshira amagi ngaha kuri altare, mbabarire ga, nk'ubu noshira amagi ngaha kuri altare, aya magi niyo nzigamwo ubuzima bwose, niyo ndandaza nkaronka icyo mfungurira abana n'icyo nambara. Ari ngaho wa hano mama gatoya, mu nkundire nkoreshe kwigisha gato. Amagi ari hajya, wewe inguze nk'uwunda musabisanzwe turamukanya n'amahoro, uca utera nk'uja. Jewe kubera ko nzi amagari ngaha, nca ngaha tukaganira ngufatiye ngaha, ntumbonyorera amagi. Ntumbonyorera amagi, ntumenere. Kandi sindamwanse eka, jewe kubera ko nzi ico nyegeje hajya, ico mbitse hajya, turaganira mugabo ndamuraba ku rugo, ntahava atera intambwe atera aja hariya mbitse utwanje, ndamutangirira ngaha tukaganirira ngaha. Mbere binakunda ngatera ndamusogeza ndamwigiza hirya gato ntiyegere amagi yanje mwayamenya. Mbega mwabantu b'Imana, mwabaye gute mutazi kurinda agakiza kanyu? Kandi ariko karimwo byose. Strategy yo kurinda agakiza kanyu, hagarare neza, kuko ibizobagwisha ntibizoza byakije amatara. Ni ibyo nyene biri impande yawe, ugasanga umuntu arafashe nk'isaha yose ungiye kuramutsa naka, uko isaha yose nta kintu na kimwe cyubaka bariko baravuga, bariko batera inkuru mbere zivuga n'abandi, zivuga ibitagira inzira n'ingano.
zitagira ikimazi iyo saha wibaza iyo saha ingene ipfuye ubusa aho wari kuyikoresha ibizitirira ya magi yawe ntihagire uwuyamena. Imana ihabwa icubahiro. Salomo Imana yavuze ngo sinzobushikura wewe, nzobushikura umwana wawe. Imana ivuze ibivuze ibihejeje, wanse kuyumvira ibirangije ibihejeje, processes yacitangura. Ubwo nyene haca haza umuvugisho ngo kandi ubwami bwawe nzobuha umusavyi wawe. Bantu mwe nta kintu kibabaje, umusavyi wawe wa wundi ubona uwo nyene mutoya mugabo aciye bugufi mu mutima, nzobwiba ndabumuhe. Ubwo nyene bica baratangura abavugishwa batangura kuvuga, bavuga wa umusavyi Jerobowamu yari umusavyi wa Salomo. Batangura kuvugishwa kuri baramuvugishwa Rehobowamu, batangura kumuvugishwa ngo burya uzoba umwami wewe, burya uzo jewe gute, jewe ntwanze ishakoshe uyu. Imana ntiraba uburebure, Imana ntiraba iraba umutima. N'umutima nta bindi iraba, nta yandi makondisi imbere y'Imana, nta biki. Imana iraba umutima. Abigumye uko mu mutima Rehobowamu, abigumije uko intambara ziba ziratanguye, ahubwo Salomo atangura kumwirukako. Yari yumvise ubwo buvugishwa, atangura kumwirukako kuko yari akiri umwami, ntiyabe bwahe umwana wiwe. Mugabo mwumve, Imana itanguye kuvuga ubwami ku yundi muntu akiriho, mugabo umuhungu wiwe ntaraza, amwirukako, yirukako. Ntukangwe n'ibigeragezo uriko, nuko Imana hari ico yavuze kuri wewe. Nico gituma bakwirukako, abadayimoni n'ibitere bakwirukako. Hari ico Imana yavuze, ni bariko bagwanya ico yavuze, barabe ko yocica gipfe. Nimubifatanye, Rehobowamu ni wa musavyi wa Salomo, Jerobowamu n'umuhungu wa Salomo, niwe yakiye ubwami bwa se, kubera ko Imana yavuze ko izobunyakura umuhungu wiwe. Niho intambara zaciye zitangura. Bantu b'Imana, munyumvirize ngaha hangeze harakomeye. Imana isambura ubwami bw'Isirayeli, irabusambura nk'uko yabivuze, nk'uko umuvugishwa w'Imana yabivuze. Yavuze ko Rehobowamu izomuha gutwara ibihugu 10, ariko Salomo, umuhungu wa Salomo ariwe Salomo nyene, izomusigira ubwami bumwe bw'Abayuda. Intambara birateye, bigenda uko vyagenze. Ico Imana yavuze kiraba. Ubwami buba burahindukiye, buvuye kuri Salomo, buhindukiriye kuri Rehobowamu, kuko yasigaranye ubwami bumwe muri 12. Imiryango 12 y'Abisirayeli yasigaranye umuryango umwe gusa atwara, umuhungu wa Salomo, wa mwami akomeye ukuri hano. Yanse kumvira Imana, asigarana umuhungu wiwe, asigarana umuryango umwe. Nagomba ndababwire ko inyuma y'uwo muhungu wiwe Jerobowamu hakurikiye abahungu 3 bagenda bakomokanako, ariko ntibigeze barenza ubwo bwami bumwe bw'Ubuyuda, kugeza aho ubwami buca buherera kuri Yehoshafati. Ubwami buba buraheze, buriko burabandaniriza kwa Rehobowamu n'uruvyaro rwiwe. Imana iguhindurire muri uyu mwanya. Nubwo bibabaje,
uyu munsi imana ikwibira ubwama ahantu harakutumvira imana iguhe wewe wumvira imana, kuko imana iraba umutima. Ntuzorabe ngo abari impande yawe bameze uko, we gororokera imana, gororokera imana kuko iraba umutima. Umunsi umwe izonyaga kubatumvira imana ikuzanire mu izina rya Yesu. Abari nyuma ya Yehoshafati murumvise ko ariho ubwami bwa Dawidi bwahereye. Uyu munsi ngomba ngaruke ku ijambo rero. Ngomba ngaruke ku ijambo ryo kwigisha. Hari abantu babiri. Dawudi yavuganye n'Imana byinshi. Salomo umuhungu wiwe avugana n'Imana byinshi. Ariko guhera kuri Salomo amasezerano yaragabanutse, hasigara kimwe kuri 12. Mwumve kuva kuri Salomo gushika ku runganwe rwa 4 basa n'abari mu muvumo. Kimwe kuri 12 nibyo bari bafise, kandi byo byavuye ku cyaha cya Salomo. Cyaha cya gikwegera umuryango wiwe. Uyu munsi wewe sinzi ubukomoka ko ntavyonzi. Hariho abazi jewe umbajije papa ndamukubwira sogokuru, ariko inyuma ya sogokuru ntawe nzi. Ntavyonzi ubungoye mpereza kuri sokuru. Ibikurikira ntavyonzi. Mugabo umviriza icyo nshatse kuvuga. Muri uyo muryango uvukamwe wewe ntuzi amasezerano ahari. Wewe warakorotse wibereye ngaho. Ntuzi kuri kurunganwe rwa Salomo, ntuzi kuri kurunganwe rwa Dawidi, ntuzi kuri kurungane rwa Yehoshafati, ntuzi kuri nyuma ya Yehoshafati. Abari nyuma ya Yehoshafati bobo bibereye mu kirere, ntibazi iyo baja, ntibazi iyo baja niyo bava, ntabyo bazi. Ariko wewe ntuzi yuko uri muri ico kimwe umugabane umwe muri 12 Imana yari yarakugereye. Ntavyuzi. Ariko kuba uri hano, kuba uri muri repentance, uzobimenya kandi uzogaruza bijya 11 utazi iyo biri. Bijya 11 utazi iyo biri. Ni wewe kugwana urugamba, ni wamara kumenya uti mbega ndihe, ndi muri cya kindi kimwe. Ni wewe utwana urugamba kugira ugarure ya mahanga 11, kuko Imana niyo yari yarakugereye. Ariko Satani araza aguhagarika mu mugabane wa kimwe kuri 12. Imana yo mwijuru idutabare, idukomoreze, kuko ni twebwe bo kugwana urugamba. Umaze kwimenya ukuri, umaze kwimenya aho uhagaze, ni wowe kugwana urugamba. Kandi wewe ivyo urimo ntuzi yuko ari papa wawe yabigushizemo, ntuzi yuko ari mama, ntuzi yuko ari sokuru. Navyuzi wewe wigendera uko nk'akababi, ntuzi ivyo urimo. Ariko uyu munsi umenye birashoboka yuko hari n'ababa muri ico kimwe bakabona ati nta ngorane binteye, none ko ntararusa, none ko mfungura. Ariko ni wibuke uri muri kimwe warugerewe 12. Imana idutabare, idusubize 11 byacu, kuko ni byacu. Aho ndiko mvuga kubari kurunganwe gushika kuri Yehoshafati.
erega abari nyuma yaho Shafati nta na kimwe ufise, nico kimwe ntugira namba, uri mu kirere wirebangira uko wishaka. Wewe rero nakaga nugusenga Imana yo mwijuru ikagira ico ikoze kuri wewe, ikaguha amasezerano mashasha, kubera ko nta nayo urimwo wewe, nta nayo urimwo, uri hirya nico kimwe ntaco ufise. Imana idutabara. Somere 24 kuko ntushaka guhagarara hanini. Somera kuri 24. Kuri 13 subira hajya nyine kuri rya twahereye kuko nakubwiye ko ari ryo inshimangirako. Nawe nyene sinzomushikura ubwami bwose, ariko nzomusigariza umuryango umwe ku bwa Dawidi umusabyi wanje no ku bwa Yerusalemu natoranije. Amen. Nzomusigariza umuryango umwe ku bwa Dawidi no ku bwa Israeli. Nako kamwe wasigaranye ni ku bwa Dawidi na Israeli. Aho niho ngomba kuza rero. Akagahengwe ufise, akagahengwe urimo ni ku bwa Dawidi na Israeli, ni ku bw'amasezerano Imana ifitaniye na Dawidi na Israeli. Nagiye ku bavyeyi bo mu mubiri, naje muba ku bavyeyi b'impwemu, nagarutse nahindukiye. Akagahengwe urimo, Imana nyaguhora ku ngoma yaturungikiye umwana wayo Yesu Kristo. Turafise abavyeyi tuvuka ko mu mubiri, ariko yatuzaniye Yesu kugira ngo tuvuke ubwa kabiri dukizwe. Ku bwa Dawidi na Israeli, ku bw'amasezerano Dawidi, nzosiga kamwe kugira ngo ijambo navuze, ico navuganye na Dawidi kuri Israeli kigume, itara rigume riboneka ry'iryo sezerano. Muntu w'Imana, uyu munsi nivyo uri muri vyinshi, uri mu ngorane, ibitero bitandukanye, ariko kuba ukigendagenda, kuba ugishobora gushikaha, kuba ugishobora gushika kuri Israeli, ugahonyoza agataka kuri Israeli ariyo ishengero rya repentance, niwikomera amashi. Subira ku muvyeyi, dusubire tubaze Dawudi ninde yubwira Dawudi? Israeli ni repentance, Dawudi n'umwungere Pastor Joseph Nduwimana. Ari muzi ko ari nde wundi? Dawudi Imana yabashize imbere, mwibaza ko ari inde? Kuba ukigendagenda, kuba ugitwenga na gatoya n'iryinyo rimwe rikaboneka, n'amasezerano mwongere afise ico yavuganye n'Imana ku bw'ishengero rya repentance, n'amasengesho agira ku bw'ishengero, ayo niyo akitubeshejeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Nagahengwe ufise, hariho amasezerano Imana yavuganye na Dawudi wa repentance. Hariho icyo Imana yamubwiye ku muntu wese yitwa yuko
ariko aba kuri aka gasi ka Israel ariko ka repentance ariko shengero ryayo hariho ikimana yavuganye nawe ico kubera ico asenga ijoro n'umurango kugira ngo ico gikomere kandi asengera abana biwe kugira ngo babe mu vyo Imana yavuganye nabo. Abana ni wewe ni jewe adusengera ijoro n'umurango ahagarara kuco yavuganye n'Imana kugira ngo tukibemwo gikwiriye cuzuye kandi gikwiye 12. Mugabo rero twebwe dushaka gucanka. Imana itubabarire, Imana yo mwijuru itubabarire, Imana ikubabarire usubire muri imbuhure. Nimba utazi icyo Imana yakuvuze ko wegere Dawudi umubaze none wewe ko Imana ifise ivyo yakubwiye kwishengero, none jeho yakubwiye iki, ndabigenze gute, bigende gute? If afise Imana afise agakarabo kuzuye ko kabana ababwira kuko nta n'ikindi afise cyo kuturaga atari ico nyene Imana yamubwiye. Nico yirirwa tubwira kugororokera Imana, kutibagira ico Imana yavuze ku bugingo bwawe, ku bugingo bwacu. Ico nico aturaga buri munsi, kandi nitutahagarara neza tuzoba nka Salomo, duhagarare muri ka gace kamwe mu bice 12. Imana yo mwijuru itugirira imbabazi, Imana yo mwijuru itugirira ikigongo, Imana yo mwijuru idusubize ku isoko twicare tubaze Mana wavuze iki, mbega bigende gute, hanyuma tumenye strategy zo guproteja ici Imana yavuze kuri twe kugira ngo tukibemo gikwiye kitagabanije. Gwana intambara yo kuzuza umugabane Imana yaguhaye kuko urimwo ntukwiye. Ni kimwe kuri 12, garuza 11 utazi yo biri, ntuzi yo biri, genda ubaze, baza umwungere, baza Dawudi, mbega vyogenda gute kugira ngo ngarukane ibice 12 vyanje ntazi yo biri. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihabwa icubahiro, Imana nishimwe. Aha narangije, nahejeje. Imana yo mwijuru igutabare uce bugufi. Imana yo mwijuru ikwibire, iguhe ikuzanire nkuko yazaniye Rehobowamu. Rehobowamu yari yibereye ngaho, yibereye yisengera gusa yiciriye bugufi, azayumva imuhaye atakira 11 shawe wungororokera. Uwo nawe ataye umurongo biramuraba. Imana iguhe 11.